banyita ikavu ndayishyize abasanzwe ndandaza akazembura hari n'ibintu byinshi ashoreye nabanza kuraba yuko hari kw'inyungu ayirengeye y'ayo $500 hama nkaca ndamutekera nabanje gukora ibiharuro nuko badukorera tujya tuntu two gutekeramo utuntu duto kubera utu dusashi twaje dutekeramo ibintu binininya kandi natwo tukaba tuzinze byofasha kandi nkekabo kimara kabyumva ni kuri twe turaza ibintu twebwe dutekera mu mpapuro ni kuri ababijeje baje biraba bavyigeko bazabirabe ni kuri kuko izi mpapuro bagitekeramwo nyinshi usanga zanditseko aya marangi rero dusanga byanditseko ntituzi yuko atangaruka mbi nawe nuko rero ngo itegeko ntiriba ryoroshe ariko ngo nta kundi umuntu aheza akabigenza ni ibyumviro bya bamwe n'abandi mu badandaza hari abadandaza amabotike abadandaza tumwe bita utuzembure hari n'abadandaza n'ibindi bitandukanye murabizi rero ko hari ingingo leta iherutse gufata yo gukura udusashe cyangwa utumwanya hari rero abavuga bati iki kibazo kirakomeye cyane ari naho tumusanze ku kazi ahasanzwe akorera nkumbure nawe nyene afise ibyo byiyumviro agira ati ibintu biragoye cyane ariko nta kundi biri bugende reka twumve uko byifashe ku ruhande rwiwe uyu turatangura atwidondora aho tunamusanze ku kazi mu babita gute banyita ikavu ndayishyize abasanzwe ndandaza akazembura ekipe ngaha uhamaze uyu mugabo wawe umazemwo imyaka ingahe mu gihe abatari banga ibanga ndawumaze n'igihe kinini guhera muri 2016 ni kuvuga imyaka iriko irakwira 5 ekipe akora runo rudandazwa rwiwe Ejide turi ku kibazo kijanye n'ingingo leta yafashe ku neza y'abenegihugu ku neza y'abarundi yo gukura utumwanya canke tumwe twita udusashe Ejide ngaha mu kazi wawe mbega ni ikihe kibazo iyi ngingo yoba yaraguteje nk'uko bisanzwe iyi ngingo bayizanye hageze hama uwo nk'umukiriya aje akadushorera nk'ibitumbura tuca tumutekera nko mu bipapuro nyene kugira agende yumva yuko nyene nawe atagikuwemo tukamutekerera mu ntubwe mu bipapuro kuko duharuye nk'uwashoreye nk'ibitumbura nkaca ndamutekera mu isashe zizinze noca sanga ndiko ndahomba nyene ca ndamushyira mu isashe nyene muri ca ndamushyira mu bipapuro nkumbure tuze dufashe ndabona nitwa sinzi ko twitwa udufuko ariko nitwa dukoresho bazimbuza utumwanya nitwo rero Egide avuga ko nkumbure asanga tuzimbye cyane ariko Egide birashobora gushika ugasanga nkumbure ni nk'ibintu bidashobora kujya mu rupapuro ko ndabona n'impapuro z'amakaye asanzwe hari ibintu rero ushobora gusanga bidashobora gukwira muri izo mpapuro Egide bisabwe kumutekerera uwo muntu yaheze ukabigenza gute bisabwe yuko ndinda kumutekera acayigurira agasashe kuko ndinze kumutekera nshoreye nk'ibyo bintu nkaca asanga ndiko ndakora mpomba ntibikunda nyene niwe yoca akigurira nibyo hanyuma Egide none ko nkumbure navuga nti ikibazo cyoba cyaratorewe umuti none utu dusimbura utumwanya ko mbona batubegereje mbega uri kuraraba ikoreshwa ryatwo n'ikoreshwa ry'udusashe aho hambere niyo minsi iheze mbega ubona dusohoka ku rugero rungana gute basimbuje utumwanya
ntidusohoka kumwe utunya si bose batugura nyene hariho baca banka kutugura ngo turazinze tujya tubwa mbere nitwo bagura rwose uko twagura uwo ari we wese uwa make yaragura n'uwa menshi akagura bwari kutunya si benshi batugura aca banza kuvuga ngo tugurwa menshi kumbure n'amikoro mu bene igihugu bamwe hari aho usanga atari menshi cyane none uravye ko uba wanaturanguye natwo nyene ariko ugasanga ntituriko turasohoka mbega nta gihombo ubona kinini bishobora kugukwegera Egide na cyane cyane ko nk'abakiriya bamwe ushobora gusanga badafite amafaranga yo kutugura bivanye n'ibintu barondera igihombo nyene uriko uradandaza si byose bisohoka icarimwe hari ibisohoka gahoro gahoro bumva iyo waranguye urarindira wihanganye aho kizosohokera nyene kikasohoka none nk'ubu nk'umukiriya aje ashaka nk'ibintu byinshi hanyuma ukamubwira ko ategereza kugura akagasimbura utumwanya k'amajana 5 nk'akarorero nk'umukiriya aca yumva umenga ni ikindi kintu aguze mbega ari nk'ibintu byinshi yagomba kugushorera Egide uraheza ugacureka ibyo bintu bikagenda cyangwa uhitamwo kumuha ako gakoresho kugira ngo umutekerere kugira ngo no hanyuma azogaruke bigenda gute ari nk'ibintu byinshi ashoreye nabanza kuraba yuko hari kw'inyungu ayirengeye y'ayo majana 5 hama nkaca ndamutekera nabanje gukora ibiharuro uko urumva ashoreye nk'ibintu nza kunguka k'amajana 5 nkaca ndamutekerera mu isashi ya sensa urumva yuko ata kintu noba nkoreyeko nta nyungu noba ndiko ndagira none Egide birumvikana ko hari ikitagenda kubera ko iyo waranguye ibintu bawifuza nawe yuko bitera bija imbere Egide hari umuntu rero aje acumba kutamutekerera ahitamo kureka ivyo bintu akigira tumwumva ko icyo kibazo kizohava gituma urudandaza rutera ruja inyuma wewe ubyumva gute n'igiki usaba muri make kugira ngo urudandazwa rwanyu bandaye rutera ruja imbere benshi ubu baramaze kubimenyera araza nyene ibyo ashatse gushorera acagenda akaguze amataje atakaguze aba yaje akizaniye nyene kuko karoroshe urakazinguka agashyira mu mufuka ugaca ukagenda naho ugiye hose hama ukagenda ukajyanyira aho ugiye hose urumva twebwe umukiriya yaje nyine arakagura cyangwa akaza azanye ako akaza yizaniye ako tumushyiriramwo nibyo dusa n'abasozera n'ikiganiro cyacu mbega Egide wavuze ikintu cyo gutekera mu mpapuro turavye nko ku magara y'abantu mbega nta ntambamyi ishobora gutera nko ku magara y'abantu izo mpapuro mbega isuku riba ryifashe gute Egide isuku riba ryifashe neza aho duce twose bari dukorera impapuro nabyo twoza turabatekereramo muri utwo tuntu duto duto kuko udusashi duhari uduhonya ndutwamesha ariko iyo umuntu aje nko kugura nk'agatumbura nk'akamwe wumva ntiwoca urinda kumutekerera mu kantu kazimbye barakwiye kudukorera utuntu tw'udupapuro natwo twoza turafatisha bijya bitumbura ego uvuze ngo isuku riba ryifashe neza cyane Egide ufatiye ku izo mpapuro utekeramwo wewe uraheza ukazibika gute ku buryo isuku wavuga uti isuku ndabona rirakwiye kugira n'abandi bumvireho Egide ndazibika ahantu nyene hatakavumbi kahari ku buryo uwo ari we wese aje akashaka ako kantu ndinda kumutekereramo atogenda yidoga agenda anezerewe cyane kuko aba yabonye yuko ako kantu kari mu isuku Egide amakaye mutaburamwo impapuro nayo muba mwaguze hari abo bishika ugasanga Egide batwaye ibintu ku mpapuro banditseko
aho naho twavuga Egide ko isuku riba ryifashe neza nkumbure ni ku ruhande rwawe ku bijyanye n'isuku uko zifata ariko birashika ugasanga nk'umuntu wamutekereye mu mpapuro zanditseko mbega nta bwoba mushobora kugira ko zirya mpapuro zitaba zifite isuku rikwiye Egide ya umuntu wese bivana n'isuku ryiwe hariho benshi baba bafite isuku n'abandi bataba bafite isuku abantu bose ntibategura ibintu kumwe dusa n'abasozera rero ko twabonye kuri ku rudandazo uriko urarondera amafaranga mbega ayo makaye utaburamo izo mpapuro ntaba yaguzwe amahera biraheza bikagenda gute uremera ugahomba bigenda gute turamenye ukuntu tuzirondera n'akajete ibanga ryo mu rudandazo ariko abakiriya bakagenda banezerewe yego turagerageza kubanezereza ku buryo batidoga nkumbure Egide reka tubyizere ariko ikibazo cy'isuku ni ikibazo gikomeye cyane namwe muze murabigiramwo umwete kugira ngo isuku ribandanye ritera rije imbere kuko dusamaye twava dusanga na ba bakiriya twifuza nkumbure baduheze ko kubera isuku rike rero tugerageze tuze turagira isuku ibikoresho dukoresha na cyane cyane ibyo mutekeramwo ariko urasaba iki nyamukuru kugira ngo iyo ngorane ibahangayikishije itorerwe inyishu wosaba iki Egide duce dusezera n'ikiganiro icyo nasaba ni uko badukorera tujya tuntu two gutekeramo utuntu duto duto kubera utu dusashi twaje dutekeramo ibintu binininya kandi natwo tukaba tuzinze ni uko bogerageza kudukorera utwa makeyi tubaho kugira uwo ari we wese nyene aze arumva yuko yisanzuye nyene yaje kugura akantu akagenda aryohewe twavuye twegera n'umwe ku ruhande rw'abasuma tumusanze ariko arasuma aho nyene bari bamutekereye muri za mpapuro nk'uko mwabyumvise reka rero twumve uko byifashe tumenye ukuri ko byose biba bimeze ku kijyanye n'iri kugwa ry'utumwanya cyangwa ry'udusashe reka dutangire nawe nyine atwidondora mwitwa gute kiba mwitwa Manariyo Vitale yego nsanzwe ndonga hamwe muri quartier naje nje gusuma hafi isoko nyene utuntu n'utundi nuko ndabona ko mwamaze gusuma n'ibyo mbega twari ko tuvuga ku kibazo cy'ikugwa ry'udusashe mbega ni kubera iki babatekereye mu mpapuro Vitale twebwe iyo tuje gusuma twebwe tubona badutekera mu dupapuro kubera batubwira yuko amasashe bayakuye uko bayiduhaye tubyakira uko nyene kubera atakundi bobwira none Vitale nta ngorane bishobora kugira ku magara y'abantu mbega muba mwizeye neza ko izo mpapuro ziba zifite isuku rikwiye Vitale nukuri twebwe natwe tuba dutera amakenga kubera ibijyanye n'isuku ibi bipapuro natwe ubwacu ntitubyizeye neza kubera uriko urabiraba nta buryo bugaragara yuko biba biri mu isuku kuko nk'ibyo bipapuro iyo biba byavuye ntituzi babikuye wowe uje gusogasaba ikintu uguze ubona bakigutekereyemo hari igihe ujya mu ntoki gutekeye utazi yakivunduruye agikuye ni ukuvuga ikintu utakugitwara nyine ugenda uridoga mugabo urabona by'ukuri ko atasuku ryinshi ririmo yego ndabona ibyo mitekeye nk'umure birashobora kuba ari ibyo bafungura Vitale nkagira nti mbega bimaze kugenda uko ayo makenga mufise mbega ariko mugahitamwo kugura bimeze gute ntimwogura kumenga hari utuntu basizeho two gusubiriza twatumwanya mbega bigenda gute ntimuheze ngo murondere tujya nyine basizeho Vitale nisanzwe biragoye burya uriko urasumba nk'agatumbura bakashobora kugasumira nk'ahantu ku nzira ushonje ako niko mbega
aka n'agatumbura gatoya buri kakandi kabisa akambiriye kende mukamizera mu gapapuro cyantuma kukarira abantu babona cyangwa akagumya mu ntoki rwo nako gafungura mu labo urumva yuko naho gafungura nabuze ingene gafata ko sinogura kaza kantu bazanye kadesa ngo ndagagurira agatumbura kamwe niyo mpamvu natumye ukagumya muri aka ari kamwe uti rero ni ukunogura akantu kadesa cyangwa kamajana abiri ngo uce uhitamwo gucugura kajya kakoresho basizeho aribyo kunda bisanzwe amafaranga desa namahera ugura akantu gatoya gaherera ngaho nyene kubera nk'uje nk'ubwo nakinyura karira abantu babona ndavuga ntuta nakagumije nubona ko mukansanganye nabo abaye gafungura aho ndakugira ahantu nyene bizaba bikenewe nubwo nasuka gumanga mu gapapuro nyene yego ntumburengirana ubwo ari kuri no mwuga wawe wo gucapa tubona ko ari umwuga nawo nyene utuma umuntu asonza rwose hakiri kare nibaza ko atangorane batera kuba tubasanganye kano gatumbura ngaha ku kazi mukorera basi namarira twamenyereye kurira kwibarabara mugabo ko musanze n'abatwe gusa nuko nabaye buri mwanya nyene kuko musanze nariko ndirukanka ubwo mu mwanya mani guhabwa musanganye kandi ko ndakaza ngirango yego hanyuma bitego none nibyo turumva ko uburyo bugoye ariko kugira ngo twikingire kuko turashobora gusanga turiko turica byinshi mu gihe amagara yacu murazi ko amagara y'amazi aseseka ntibayose none kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira n'isuku bigende neza byose ata kibazo bitari nk'umuntu asanzwe asuma agahura n'icyo kibazo cyo gutekererwa mu izo mpapuro nkumbure biteye amakenga ko ziba zifise isuku rike wewe urasaba iki vitali cyokorwa kugira ngo iki kibazo kive mu nzira nukuri twebwe ibyo dusaba ni byinshi nukuri ababijejwe barakwiye kuraba ahubwo mbere wanashaka muranakoze kuba mudushikiriye kugira ngo turose tuvugira byofasha kandi nkekabo kimwe bakabyumva nukuri twe turaba ibintu twese turadutekera mu mpapuro nukuri ababijejwe baje biraba bavyigeko bazabirabe nukuri kuko izi mpapuro badutekereramwo nyinshi usanga byanditseko aya marangi rero dusanga byanditseko ntituzi yuko atangaruka mbi nayo nyene yogira ku buzima bw'abantu nukuri ahubwo mwadushikira imbere muze mutubarize cyane babikurikirane barabe nibasanga byotera ingorane bazabishyire mu ngiro kandi ikindi nacyo izi mpapuro iyo bazikura bajya abana baba barazanditseko hari igihe baba bagiye bashyiramo umucafu unyuranye murazi yuko abantu bandika mu ikaye kenshi hari igihe bataba banakarabye twebwe rero iyo bayisadutekereramwo ngira ngo nyine tubyemera kubera ariko tuba tuhasanze kandi tumaze kubona nawe utegetse neza nacyo bubivuga ko gitumenya ingaruka mbi zabyo ni ukuri bazovyiga ko nibabona hari ingaruka zabyo ziba zihari baze barabe ubundi buryo bobihinyanyura baze batuzana ibintu byiza boza baradutekereramwo twebwe ibyo dusaba kuko amagara yacu yogeramigwa tubazogwara nka za ngwara bavuga ngo zakorera z'umwanda muke birashobora kuzana n'izo nzira dusaba yuko ababijejwe bozobirara n'ukuri bakadufasha nuko rero reka ndabashimire cyane Bukeneza Boniface Sosije mwari kumwe reka ngire ko nshimira na Emmanuel Nijimbere yamfashije gufata amasanamu televiziyo ku Gasaka TV ikaba ibandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo ibandanye ibashikiriza ibintu neza cyane reka rero ngire ko ndabasezera ariko ntibagire gusanga subscribe share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira ku mwanya Bukeneza Boniface Ciao.